c'ukugororoka ic'umwami Yesu azompa kuri wa musi. N'amajambo Pawulo yabariye Timoteyo umuhungu wiwe yavyanje ubutumwa bwiza, aramubarira mwananje mu bikorwa harabaye intambara, uru rugendo ruja mw'ijuru hari ibibazo byinshi, ndakubarira mwananje imisi yose ntuzokwa mugononokewe, umviriza mwananje ndagucira agace nkubarire, igihe kimwe barankubise ibimoko ndasiga mu kwizera, barankubise ingange ndasiga mu kwizera, ikindi gihe ubwato bwaransabanye ndasiga mu kwizera, nange igisata imyaka myinshi ndasiga mu kwizera, baramoye amoko imyaka myinshi ndasiga mu kwizera, navanye intambara nziza, narangije urugendo nasigamye ukwizera, isigaye mbikiwe igitsibo c'ukugororoka ic'umwami Yesu azompa kuri wa musi. ewe mwananje ego gutinda kubarire muri uru rugendo ntuzokoma ugononokewe imisi yose haba namba, abo mukorana bazoguhagurukira urasiga mu kwizera, ntakizobuza mugenzi kugwara, urasiga mu kwizera, ntakizobuza mugenzi kukena, urasiga mu kwizera, ntakizobuza kuba mu mageragezwa, urasiga mu kwizera, hagarara neza mu bikorwa byawe kugira ngo uzoheze ushinga ino ntahe uti intambara nziza, narangije urugendo nazigamye nasigamye ukwizera, isigaye mbikiwe igitsibo c'ukugororoka ic'umwami Yesu azompa Yesu azoma wa musi. nagwanye Intambara nziza, narangije urugendo nazigamye nasigamye ukwizera, isigaye mbikiwe igitsibo c'ukugororoka icuma ic'umwami Yesu